muy preocupado.
dusenge. Tuje uko tuzi ko Imana ari umuvyeyi, ari umuremyi, ko ariwe yaturemye twitwarira kandi ariyo dushikira ngaha. Tuje ngo duhimbaze Dominika ya kabiri yo mu gihe gisanzwe c'abasababana ya Ekleziya. Tuje gusenga bwa mbere twumviriza ijambo ry'Imana. Isomo ca mbere kumva itorwa rya Samuweli, bikatubisha ko natwe umwe wese kw'izina ryiwe Imana nico yamutoreye kandi ikamusaba kuzigama itorwa ryiwe. Mu nkuru turaza kumva Yezu ahamagara abatume be ba mbere, kumva kandi nabo ingene umwe wese yahise akwiye inkuru nziza abandi, ati twabonye umukama, twabonye Kristo. Bahamagariwe rero kurangira abandi ineza yobakiza, kubarangira Kristo. Isomo ca kabiri tworoherana yandikira abakoreri, aratwibutsa ijambo rihambaye: imibiri yacu imbono y'umutima mweranda, ntidushobora kuyigenza uko dushaka kuko si twebwe twayiremye. Bane bavukanye ko aho bitunanira kugendera neza itorwa ryacu, ko aho bitunanira kubaha no kubahiriza umubiri wacu cyangwa imibiri y'abandi, ko aho bitunanira gukurikira neza ico Mukama yatweretse badushaka ko. Turazi ko tuje imbere y'Imana munyakigongo kandi muvyeyi aduharira tuduharuriye. None rero muze tubone duce bugufi imbere yiwe, tumusabe ngo atubabarire, ashobore kutwinjiza muri gisebe ceranda, turi n'umutima ugororotse. Niyereka ko Umwana arugira byose, no kuri mwebwe bene wacu, kuko nacumuye cane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwiyubakiza ivyo nategerezwa, niko naracumuye. Cumura mbizi, cumura ibigiranga. Nico gituma n'abaza Mariya muhimbaza we yandi aruhukira, n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu, musabe Umukama Imana yacu. Imana rwera byose nitugirire ikigongo, maze niyamara kuturekura ibicumuro byacu, iduhe ubuzima budahera. Oh,
wowe uyobora ibiri mu ijuru n'ibiri ku isi, akira n'ikigongwe ibisabisho by'igihugu cyawe, kandi uturonse amahoro yawe muri iyi minsi turimo, tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma, hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cya mbere cya Samuweli. Muri iryo minsi Samuweli yari aryamye mu ngoro y'umukama ahari isanduku ry'eranda. Umukama rero aramuhamagara ati, Samuweli, Samuweli. Nawe yishura ati, ndarengutse. Aca yiruka kwa Heli ati, ndarengutse kuko umpamagaye. Heli nawe ati, sinaguhamagaye, subira kuryama. Aragenda kuryama. Umukama arasubira kumuhamagara ati, Samuweli, Samuweli. Aragenda kwa Heli ati, ndarengutse kuko umpamagaye. Heli nawe ati, mwananje, sinaguhamagaye, niwisubirire kuryama. Samuweli ntiyari bwamenye umukama, n'ijambo ry'umukama ntiryari bwamushikiye. Umukama asubira kumuhamagara Samuweli ubwa gatatu, nawe arava hasi agenda kwa Heli ati, ndarengutse kuko umpamagaye. Heli rero aca arategera ko ari umukama yahamagaye nyamwana. Niko kubarira Samuweli ati, genda wiryamire, nihagira uguhamagara uraheza uvuge uti, yaga mukama, umusavyi wawe ariko arumviriza. Samuweli rero asubira kuryama mu kibanza ciwe. Arahamagara, umukama araza ahangamaho, arahamagara nk'ubwa mbere ati, Samuweli, Samuweli. Samuweli nawe yishura ati, yaga mukama, umusavyi wawe ariko arumviriza. Samuweli arakura kandi umukama bari kumwe. Bisubiye nta jambo na rimwe yigeze ata mu vyo yari yamubwiye vyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alone,
ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere ubutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanjye, umubiri wacu ntiwagiriwe ubuhumbu, nyamara ni uw'umukama, umukama ni uw'umubiri. Imana nayo yazuye umukama, izotuzura natwe ububasha bwayo. Nimuzi ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristu. Uwifatanije n'umukama aca asangira umutima nawe. Nimuhunge ibiterasoni. Ikindi gicumuro cyose umuntu yokora ntigishikira umubiri wiwe, ariko ukora ibiterasoni we aba acumuye ku mubiri wiwe. Cyane nimuzi ko umubiri wanyu ari ingoro ya mutima mweranda, ari muri mwebwe kandi mwamuhawe n'Imana. Nimuzi kandi ko mutiganza, ntabwo mwaraguzwe igiciro. Nimurinaze Imana rero mu mubiri wanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Yesu amaze kubatizwa, bukeye bwaho Yohani Batista yari aho na babiri bo mu bigishwa biwe. Maze yitegereje Yesu yarahaciye avuga ati, nguyu umwagazi w'Imana. N'abigishwa babiri bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arabyuka abona bamukurikira, araheza ababwira ati, murondera iki? Nabo bamusubiza bati, Rabi, ukuvuga mwigisha, mbega ubahe? Arababwira ati, nimuze mwirabire. Baragenda babona aho yaba, birirwa iruhande yiwe uyu munsi, harimo ku isaha y'icumi. Andrea mwene wabo na Simoni Petero yari umwe muri abo bari bumvise ibyo Yohani yababwiye bagakurikira Yesu. Ahura rero ubwa mbere na Simoni mwene nyina amubwira ati, twabonye Mesiya, ni ukuvuga Kristo. Araheza amushikiriza Yesu. Yesu amwitegereje avuga ati, uri Simoni mwene Yohani, uzokwitwa Kefasi, ni ukuvuga Rutare. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakristo umuryango w'Imana, nk'uko nabivuze mu ntango, dukoraniye n'amahoro y'Imana ngo tuyisenge, ngo tuyitegurire, ngo tuyihimbaze kuri iyi Dominika igira kabiri y'umugihe gisanzwe cy'amasabamana y'Ekleziya. Mu mpundu tuzirikane ijambo rije gushikirizwa mu ntambuko zitatu. Bwa mbere, iteka ry'umuntu ni ukumenya no gukurikiza neza itorwa ry'igihugu. Ubugira kabiri, twahamagariwe kuba indanzi ziranga Kristo. Ubugira gatatu, ni turinahaza Imana mu mibiri yacu. Ubwa mbere rero, iteka ry'umuntu ni ukumenya no gukurikiza neza itorwa ry'igihugu. Twumvise mu gisoma cya mbere mu gitabo cya mbere cya Samuweli, ngene batwiganiye byerekeye itorwa ry'uwo mwana yitwa Samuweli. Batubwira yuko yari yasamwe na mama wiwe mu banyi mu gihe cy'umusaza, kandi uwo mukenyezi akaba yari ntabyara, ariko agatakambira umukama ageza kumuha umwana w'umuhungu umusaza. Nawe asharaganira umukama ati, ukaba umpaye umwana w'umuhungu, nzoheza ndamuhebera umukama kuva akiri muto. Icyo gituma twumvise uwo mwana ntakiri muto, tubwira ko yashyize imyaka 12, yaba mu ngoro y'Imana yabana n'umusaseredoti yitwa Heli, ariwe bari baramushinze. Yagira ati, uyu mwana turi twamuhebeye umukama, muraheza rero mumurebe, mumwigisha ibyo gusenga, mumwigisha n'ijambo ry'Imana n'amategeko n'amabwirizwa yaranga ibyo kuremera Isirayeli. Uyu mwana rero twumvise umukama amuhamagara umunsi umwe, waryamye hafi yo mu ngoro y'Imana, ko ariho bari bamukeneye bazahora aba. Hanyuma ngo yumva ijwi rimuhamagara ati, Samuweli, Samuweli. Aca yirukanga kumwe amushinze w'umusaseredoti Heli, ati, ndarengetse wo kumpamagara. Aba ati, sinigeze ndamuhamagara, genda wiryame. Ivyo ngo biba inshuro 3 zose. Ariko wa musaseredoti ati, barategera ko uwo mwana ivyo byose ibyo cyose ariko ararota, hariho umuntu ariko aramuhamagara. Niho kumubwira ati, niba asubira kuba ijwi riguhamagara, uragira uti, yagamukama umusavyi wawe ariko arumviriza. Ntibatubwiye ibyo umukama yahuye wiyagira, ariko batubwiye bati, ibyo umukama yamubwiye byose Samuweli yabishyize ku muzirikanyi. Hanyuma araheza araba maze gukora ubuhanuzi bw'agatangaza. Imana mbere iramutera iteka, kuko ari
ryo gushikiriza igihugu cy'Isirayeli umwami. Niwe yateye iteka ryo gusiga abami babiri, umwami wa mbere w'igihugu cy'Isirayeli, hanyuma yongera asiga n'umwami wagira kabiri w'igihugu cy'Isirayeli. Ibyo byose rero byabaye kuko uyu mwana yemeye itorwa ryiwe. Natwe ba Kristo, umwe wese ku ruhara rwiwe arafise itorwa. Imana yaramutoye kuva ikimurema, yaramutoye kandi ku buryo bwiharije umunsi yamuvukanisha n'imfura ya Yesu Kristo, umunsi yaronka ibatisimu. W'iyo batisimu tukemera ko tuvukana n'umwana w'Imana, tugasigwa n'ayo mavuta merana atuma tuba ibiremwa bishasha, tugasa koko n'abana b'Imana, tukongera tukaronka iteka yuko tutazopfa, kuko Umukama yagize ati mwebwe amara wanje naho muzopfa muzozuka, kuko urupfu ntiruzobaherana, kuko rwishushanyije n'umwana w'Imana. Twese rero wese afise itorwa ryiwe. Turetse iryo torwa twese dusangiye ibibatisimu, hari irindi torwa twagiye turaramwo wese muzarimo, mwagatorerwa k'umurezi, undi k'umuganga, uwundi ibindi ibyo ari byo byose, ubutumwa turangura muri eklesiya, kuririmbira Imana, gusoma mu isengero cyangwa ibindi. Umwe wese arafise itorwa ryiwe. Ntawubwira ati iryo torwa ari rihambaye gusumba ayandi, kandi ntawubwira ati jewe nshaka gutorerwa byose, ntivyoshoboka. Ariko igihambaye nuko umwe wese itorwa ryiwe aryakira neza kugira ngo rimufashe. Icyo nicyo bihambaye. Iryo torwa uko ryoba rimeze kose, ritagufashije gushikira ubweranda, ntacyo ryoba rimaze. Uhava usanga ritabaye itorwa ry'ukuri, uhava usanga uri kwirondera, hako iryo torwa rigufasha kurondera Umukama. Reka vyokumarira iki? Kuririmba kandi ukanyuma n'agaho kawe ukaryoshye neza, mugabo ibyo uririmba bitajanye na gatoyi n'ivyo imisi yose. Vyokumarira iki? Vyokumarira iki ufise ubundi butumwa mu eklesiya, mugabo ivyo bitandukanye cane n'ivyo usanzwe urangura. Waba usanga iryo torwa ryawe ataco rikumariye, ariko wari wowe nyine uri kuriyondera, utari kurondera gukurikiza neza ibijyanye n'iryo torwa ryawe. Mukama rero adufashe kugira ngo umuntu wese ategere itorwa ryiwe, arimenye neza kandi yongere arikurikize, kuko n'iryo teka ryazina muntu wese. Ubwira kabiri, twahamagariwe kuba inganzi ziranga Kristo. Twumvise mu nkuru nziza Yohani Batista ahejeje kubatiza Yesu, yaciye yumvikanye agira ati, abwira abigishwa biwe ati, nguyu mwagazi w'Imana. Yohani Batista aturangira Yesu, yerekana umwana w'Imana uwo ari we. Ba bigishwa biwe bavyumvise baca bagira bati, reka rero dukurikire uyo. Ntitwoshobora gukurikira umuntu nkatwe, kandi bamaze kumenya umwagazi w'Imana ari wakura ibicumuro by'abantu. Nabo nyene bamaze kubona Yesu, bakamubaza n'ahaba, babwirirwanwa nawe umunsi wose, bakabona ingene avuga, bakabona ingene akora, bagategera koko ko ari Mesiya, ko ari umukiza w'isi. Umwe muri bo twumvise yitwa Andrea, yaciye agenda kuraba mwene nyina, yaciye agenda kuraba mugenzi wiwe, biburiya mushikije ko yagize ati, twebwe twabonye Mesiya, twabonye Kristo. Yagarukije ngaho aca agenda kumwereka Yesu, amujana aho Yesu yaragira ati, twabonye Mesiya kandi n'uyu. Duhamagariwe rero kuba inganzi ziranga Kristo. Mbega kuba inganzi ziranga Kristo vyari bivuga iki mu buzima bwacu bwa misi yose? Ni ukuvuga ko twamaze kuba ba Kristo, ko twategereye iteka twatembwe twabatizwa, duhamagariwe kubigendera kugira ngo abandi babone yuko ivyo twemera bihuye n'ivyo dukora. Ugushimira intare yo kwemera kwacu, aho dukorera, aho twiga, aho turangurira imirimo,
iryo teka ryacu kuko nivyo vyereka abandi yuko turi n'icyo twemeje twishimiye, ivyo cereka abandi yuko umukristo hari icyo atandukaniye ku n'ubundi. Ariko ivyo tubona mu minsi ya none biratugoye. Ushitse ahantu haba ku kazi haba hehe urayoberwa umukristo n'utari umukristo. Mbega n'abakristo n'ubwo bari biturire namaze kumva amatwasubira mu mego wabariho none umuntu w'umukristo akusatse igiturire nawe uri umukristo, ivyo bintu vyo kubaho. Hari abakristo bashitangondako kandi mbere batonda misengero kwa Mungu, mbere barasangira. Hari abanyeshuri b'abakristo ivyo bishe atari bakuye mu mutwe biva ahandi hantu kuko ntaho nzi muga biva ahandi hantu, kandi atonda misengero kwa Mungu mbare babandi arasangira yaratse atavuta kuja gusangira. Erega y'abana b'abakristo bakira n'abo barwayi mu kazi, umuntu akaza arebye akamucagaho akamucagwane yirenganira amasaha yageze canke bwanije abandi baraje kungogora. Ego nivyo tuba amasaha y'akazi mugabo nawe hari ivyihuta ivyobona uti bibihiye ndobitunganya hanyuma akagenda mu bindi. Ubukristo bwacu ni ubwo mw'isengero ntaco bwotumarira, ni wowe kuko kuwa Mungu ko womengo ni impuzu twambara tuje gusenga, dushitse aho hiyo canke dushitse ku kazi, dushitse kw'ishuri, dushitse mu kibano tukayikura kuko umenga iratwemereye canke iratugora. Duheze turabe iyo twokwibera mu vyacu, iyo mpuzu tuzaba kuyitora kuwa Mungu tuyambara tuze mw'isengero. Ivyo bintu ntaco vyotumarira. Tubimeze gutyo umunsi w'Imana ushaka tubwirwa muhira tukaryama tukaruhuka na kare ku midwi yose umuntu aba yarushe, tukaryama akaruhuka. Hako yibaza ko ubukristo ari impuzu umuntu yambara hanyuma agakura akazosubira kwambara nk'uko indwi iheze. Duhamagariwe rero kubiganza ziranga Kristo aho tugendera, aho tubaye, aho dukorera. Ubugira gatatu nitwinahaze Imana mu mibiri yacu. Bavukanye igihugu c'Imana, twumvise igisoma ca kabiri twasomewe bashikirijwe n'umukama w'ibaruwa rya mbere Paul Bwirana yandikiye abakoreri. Nogira nti igisoma kirahambaye cane haba kuri twese turi ngaha, ngabo cane cane ku buryo budasanzwe urwaruka. Ivyo tubona canke ivyo twumva mengira ijambo isa ririko biratakarovera, yavuga ati umubiri wacu ntiwagiriwe umuhungu yamara n'uw'umukama, umukama nawe n'uw'umubiri. Arongera ko ijambo rihambaye ati ikindi gicumuro cose umubiri wokora ntigishikira umubiri wiwe. Ati mugabo ukoze ubusambanyi ntacumura gusa ku Mana, acumura no ku mubiri wiwe. Kw'icyo gicumuro kironona canke kiratosekaza n'umubiri wiwe. None ibiriko biraza canke vyaje kera navyozi naje sinokera bose, umengo ivyo biriko birafatika buhoro buhoro. Umengo umubiri wacu nitwe tuwugenza uko dushaka, umengo umubiri wacu muri w'abandi nta gaciro kimaze. Umengo kubera bivuga umengo umuntu n'umukristo mw'isengero mugageze hanze hariho ibindi yumva yemera akorera agenderamo bitandukanye cane n'ingeso nziza ziranga abakristo. Bamwe bakagenda bambaye izitari ndende gose, unazumva yego. Abandi bakagenda bagize ibintu ku mutwe bimeze ukuntu, abandi bakagenda bisize ibintu mbere mu nyuma
tuhuye tukagira ikigongo ko byabaryoye ko byabahinduye y'urega n'ubuntu kumenya yasa neza ameze gutya nyine nibyo bintu byatuma byavuye bikamuturira yabyisigiye iki umubiri wacu nibora y'umutima mweranda umubiri wacu ni wo kubaha umubiri wacu ni wo gusonera kandi utisonera ugasane umubiri wiwe ntashobora no gusonera n'umubiri w'abandi aheza akabona ko umengo ni igikoresho hakubona iteka ry'umuntu hakubona ko yari mangashusho k'Imana hakubona iteka n'ibindi byose bimuranga umubiri ugasigara kubonwa nk'igikoresho cy'akaryoheramubiri iri jambo rirahambaye Paul Muyanda yabishitse ati umubiri wacu ntitugaba n'uw'Imana yo yawuremye umwe wese iryo jambo ntarizirikane ikindi navuze iri jambo yashigikiwe ikindi gicumuro cyose umuntu yoshobora gukora kiri inyuma y'umubiri wiwe ati mugabo gukora igicumuro cy'ubusambanyi kimusambura wenyine ubwiwe kimusambura mu mutima kikamusambura no mu mubiri kigaheza kigasiga ibikomere bigoye no gukira kuko bihabayeho gukorora inda bihabayeho gupangana bihabayeho kugira ayandi mabi atagira upangana none bavukanye bakunzi b'Imana umukama buri munsi aratukunira akagohe kuko umukama ntashaka ko hari umuntu yomaramara ntabwo umukama ntashaka ko hari umuntu yogwa mu byo atazi nicyo gituma aguma atuburira agira ati nyabona ibintu bimeze gutya none uramenya iteka ryawe uramenya iteka rya mugenzi wawe none bavukanye igihugu c'Imana nimutegere rero ko ijambo ry'Imana ritubwiye ibintu bitatu uyu munsi ibintu bitatu iteka rya muntu ni ukumenya no gukurikiza neza itorwa ryiwe ugira kabiri twese umwe wese bahamagariwe kuba intanzi ziranga Kristo ugira gatatu duhamagarirwa guhimbaza Imana mu mibiri yacu dusaba Mana data munyakigongwe uba turemanye agashusho kawe ukatubwira agatangaza mu bindi biremwa byose turagukengurukiye cyane turagusabye kuduhe kwitaba ijwi ryawe riduhamagara kugira ngo twitabe ijwi ryawe twongere turangure icyo twemeye turagusabye inema yo kubaha no gusonera imibiri yacu n'iy'abandi Bikira Mariya umuvyeyi w'ikigongwe usabire amen. Nimuhaguruke tugaragaze Yesu kwemera kwacu. Nembera Imana imwe murende Data ushobora byose yaremye ijuru n'isi ibiboneka n'ibitaboneka. Nembera kandi Mukama umwe Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana yabyawe na Data atamyaka iravugwa. Imana iva ku Mana, umuco uva ku muco, Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, byose byaremwe kuri we. Yavuye mu ijuru ku bwa twebwe abantu, agira ngo adukize. Yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, bwa mutima mweranda yigira umuntu.
yongera abambwa ku musaraba ku bwacu kuri Ponsiyo Pilato, arababara arahambwa, araheza azuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe, hanyuma yurira mw'ijuru yicaye iburyo bwa Se, kandi azogaruka n'ubundi n'ahazuba aje gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma yiwe ntizobigera. Yemera kandi umutima mweranda, Mukama ari we soko ry'ubuzima, akomoka muri Data na Mwana, turamusenga kandi turamurinaza nk'uko tubigirira Data na Mwana, niwe yabwiye mu bahanuzi. Yemera kandi Ekleziya imwe yeranda Katolika kandi ishingiye ku batumwa. Yemera kwibatisimu ikura ibicumuro ari imeza. Dore ifuhe bapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. Musabe bene wacu n'ibishirahamwe twese dutakambira Umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi azobaronsa ubuhirwe mw'ijuru.
duhezagire mukama udufashe kwama turangura ugushaka kwawe no kubera abandi akarorero keza mu mvugo no mu ngiro byacu, maze abatubona batubonemo ingoro ya mutima wawe mu kubera isoko ry'akanyamuneza n'amahoro abandi. Mukama twumviye.
yakirwe kandi rishimwe n'Imana Data mushobora byose. Turamutakamiye Mukama, twe guhimbaza uko bikwiye aya mabanga, kuko ari ishingiro cy'impuka gishemezwa, ariwe igikorwa cy'ubukiriro bwacu kirangukira. Mukama wibwirana rwose wakoraniza abantu ubwe bwawe muba igihugu wigaruriye kugira ngo ubwiye ko bw'ijya isi ya bose bamwe baguheza ishikana bashikira zabo bose. Icyo gituma tugutakambiye Mukama muwakiriza imperezo tugushikaniye umutima mwerana n'agitagatifuze zihinduka umubiri n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo Mukama wacu batangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura yapakuzi afata ikarisi yongera gutenguka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, "Iye muno mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza gusesha ubwanyu no kubwa benshi abakize ibicumuro. Ivyo murabigire mwunguka." Embera n'agatangaza
turiko turibuka umwana wawe yababaye ngo turokore hanyuma kuzuka ku buryo bwatangaza kongera kurira mu ijuru uhereye tukenguruka inkuka zimakari ntagatifu umwanya tuserereye aho yitanduka dusubize mu iteka ry'abanywanyi bawe dutabare nitwamara kwakira umubiri n'amaraso yiwe umutima mweranda aratwuzura udufashe tumwe usangira umutima muri Kristo. Ese umutima mweranda iyo tugira abantu bamwe bagushika ku nyota bakabasha gushyikira intera yemewe intore zawe tugasangira ubuhirwe na Bikira Mariya umuvyeyi guhimbaza w'Imana neze mweranda umukunzi wiwe hamwe n'abatumwa n'abahinzi bagiye ibihangano byawe n'aberanda bawe bose twizigiye ko baba batubera mu ngoro amahoro n'ubukiro komeza ukwemera n'urukundo rwa Eklesiya yawe n'urugero nawe mw'isi hamwe n'umusavyi wawe umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gervasi n'abasangiye ba episkopi n'abasaserdoti bose n'igihugu cyose wigaruriye igamba tubisabishe by'umuryango wawe wateye iteka riturenza ngaho imbere yawe muvyeyi nyagukuru vy'uri kigongwe twese twarukane bumwe abana bawe bose bashiragiye mukama mana nzima turagusavye ukamurindira ibibondo aragusavye umurose mwumvikano n'ibibondo vyiwe mutima mweranda yama mwihora ibyo abigusabye aciye kuri Bikira Mariya akira kandi mana nzima igisabisho cy'umukristo w'umusaraba ukegukira ku byiza wamugiriye mu mwaka w'ibihumbi 2023 ko wamuherekeje ukamuremesha yihebuye ukamufasha akamenya mu ishure ukamuzigama n'umuryango wiwe mu myaka 16 iheze serugo ashengeye ugafasha inarwo kwihangana mu bibazo yaciyemo aragusabye muri uyu mwaka mushasha twari dutanguye uzumube hafi ube hafi abana bagire mu ishure ubafashe mu buzima bwa misi yose zose akazi aba gakeneye byose babisabye baciye kuri Bikira Mariya bibukabuka bene wacu bakwitabye bene mugoro cyane cyane rero Imana Isidoro Misigaro Marthe Bagwiza Germaine Nisubire Marceline Ntibazonkiza Charles Kadari Marie-Thérèse Nduwimana Serge Sinabindi Benedictani Purgatori eka bose mukaba barenze waba gukunda abo tuzi n'abo tutazi turagutakambiye ngo ubashikane ubagirire impuhwe ubashikane mu bwami bwawe niho twese twizigiye kuzohana agahimbaye imyaka yose ku bwa Yesu Kristo umukama wacu we ucisha kw'ibyiza ukuriza kw'isi ubwiwe hamwe nawe no muri wenyine duteka duse nk'uko twabyigishijwe n'umukama kandi mbere akanabidutegeka tubabuze gushyira hamwe mu gusaba tuti daba twese uri mu ijuru izina ryawe riri hasi ubwami bwawe bugwire hose dushaka ibyo kurya bidukwiye umunsi turekurira ibicumuro byacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi kudutererana ibikosha nabi nyamara tugisaka mukamura mutangire tugisaka bikose tukabaza amahoro
wewe yenu uzima n'ingoma.
tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Amakuru ya paruwasi yegerekezo rya 14/0 umwaka wa 2024. Dukomeze keza muryango uno munsi tuhimbaza Dominika ya kabiri y'umwaka B. Ijambo ry'ubuzima mwigisha
yatanze ibihumbi 24. Padiri mukuru aramenyesheje ababyeyi bafise abana bariko bitegurira isakaramentu y'Ukaristiya urusangi rwa mbere ko bazoronka iryo sakaramentu igerekerezo rya 10 ukwezi kwa kabiri umwaka. Ababyeyi basabwe kuja mu biro bya paruwase bibangikanije amakete yabo y'abatisimu hamwe n'iby'umuhagarikizi kugira batunganye imperezwa zabo hamwe n'iz'abana kuva ejo kuwa mbere gushika ku igerekerezo rya 3 ukwezi kwa kabiri umwaka. Inyuma y'iryo gerekerezo ntawe azosubira kwakira, uwo bizogora azoca arigira mu mwaka uza. Ku munsi w'Imana tuzohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ijambo ry'Imana. Muri iyo ntumbero abahurikiye mu mugwi w'abasomyi b'ijambo ry'Imana baratumiwe mu nyigisho ku munsi wa gatandatu kuva isaha 2. Inama izobera muri lycée de la Convivialité. Umugwi ujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango uratumiye imisore n'inkumi mu nyigisho zizoba kwa gatatu igerekerezo rya 10 ukwezi umwaka n'isaha ku mugoroba isohotse muri grande salle ku Kivugo. Amategeko ya Ekleziya na leta agenga ingo n'imiryango mu kwitegurira kubaka urugo rukristu. Ubutumire ubwirusamana mu ncabwenge igisata c'amagara y'abantu buratumiye abakozi bose b'abakatolika, abaganga, abaforoma, laborante, pharmacien bakorera muri ico gisata mu nama yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'umugambi wo gutunganya ivyaro mu miryango. Haratumiwe uwo wese yifuza gukurikirana no guterera muri ico kiganiro. Iyo nama ikazobera kuri Cercle Saint-Michel igerekerezo rya 21 ukwezi umwaka kuva isaha 3 gushika isaha 6. Menya neza nta misa izohaba, umwe wese asabwe kwitunganya. Abitegurira kubaka Kristu Fabrice Muhimpundu Mwerekioro Nzigamasabo na Godeberte Ndayishimiye wo mu Kivoga azokubakana na Nerida Kureni Gabirano Mwene Johar Nyamushibukana Beatrice Shishahayo w'Igisozi, Emmanuel Butumburu Mwene Salvatore Nyabenda na Mariana Ntawuyamara wo mu Bukeye azokubakana na Claudine Nina Hashobene Alfred Manirakiza na Pascaline Ningabire wo mu Giheta. Menya neza uwo wejo tumugeni bidahezagirwa yomenyesha padiri mukuru hakiri kare. Abazotegura ingoro y'Imana n'inyubako za paruwase kohare Regina Cheri menyeshe ku muryango w'abakristu n'ibi tuje Kristu. Dore Kristu dore gusaba amahezagiro w'Imana mwagira dutegukire cyane uraya duheje gusenga mwababonye ngera basara bahaguruke niba babishobora nagira namwe nabasaba ko bakomera amashyi. N'abashyitsi batubereye baje bava hariya ku mukuru wa politike Gitega. Murakoze rero abandi numvise torehokengukira nabo bantu bita ubajije umutekano mu isenge nabo nibahaguruke turabe. Murabona yuko uyu munsi baje bambaye ko batahora bambaye, baje bambaye neza, bambwiye ko bakwije imyaka 19 barangura ubwo butumwa bumva ko bafite amasezerano. Turabakerukiye cyane natwe abapolisi turazi ko bigira neza kugira ngo mu ngoro y'Imana hatekanye n'uwese yisange
yicare ishuri risigaye kumerewe neza turabateguriye kandi tubakora ubwatsi muhaguruke rero dusaba imana iturungike ibaje kuduhezagira imura n'umukama